Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunze mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyu mugabane: Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania. Mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho rero mu nzu y'amakoraniro mu Kigobe, inzu ikoraniramwo abategetsi bakomakomeye cane, hari hakoranye inama nshingamateka, inama nkenguzamateka, abashikiranganji, inama nshikiranganji batandukanye, imbere y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'icegera ce Prosper Bazombanza n'umushikiranganji wa mbere Generali de Police Gervas Ndirakobuca. Batazira ndakugarika, umushikiranganji yaraye asubiriye Niyonzima Audace yahora ari umushikiranganji w'ikigega ca leta, yasubirijwe. Uyu wamusubiriye rero akaba ahejeje kurahira, yarahira nyine imbere yabo duhejeje kubabwira bose: umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, icegera ca mbere Prosper Bazombanza, inama nshingamateka, inama nkenguzamateka n'abashikiranganji bose abagize leta nyine bari bitavye iyo nama y'amakoraniro ngaho mu nzu y'amakoraniro mu Kigobe. Uyu ntaho ntuye Nestori niwe abaye umushikiranganji yinjiye muri leta, aza gusubirira Audace Niyonzima mu kigega ca leta. Uyu rero yarahiye. Benshi barabona ko itunga ry'igihugu c'u Burundi rigeze ahatemba, ibintu vyarayangaye, ubuzima, ubutunzi buraguzimvye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu baridoga, ibikorwa vya leta vyinshi vyarahagaze. Inyuma yaho kandi ico kigega hakuwemwo warahora, benshi bariko baridoga ko ibikorwa vya leta vyahagaze. Bamwe abahinga bakomakomeye cane bakaba baratanze inama yuko ibikorwa vya leta bimwe bigomba guhagarara, hakazoja harakorwa ivyihutirwa, ivyankenerwa arivyo bizoja bishigwako amafaranga ya leta canke yavuye mu kigega ca leta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we akaba abandanya kuvuga ko agiye gutunganywa ane budgetaire iri digitale, nk'uko abivuga ko abashingamateka, abashikiranganji, inama nkenguzamateka aribo ba mbere bagomba kuzotora iyo ane budgetaire iri digital, ikoresheje ikorana buhinga canke ikorana buhanga, ifise ubuhinga bwa none. Ivyo vyose rero biriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye akaba avuga ko agiye kuzahura ubutunzi biboneka ko bwasinzikaye, bwononekaye bivanye na bamwe mu bategetsi biboneka ko baja muri ivyo bibanza bagiye gusahura. Ikindi kandi kiboneka nuko abasahura ayo
amatunga y'igihugu batahanwa atanumwe abibazwa, bose barasahura bakamera kunka kumwe kw'isiha. Isiha murayizi ni nk'imbeba nini, benshi murayizi ko iyo yinjiye ahantu ivyo ihasanze vyose iruhuka canke ihema ari uko vyose yahejeje kubisahura, yarabijanye mu mwobo wayo, yarabinyikanye. Ivyo rero abategetsi biboneka ko baja ngaho mu bibanza cane cane vy'amatunga, bararya igiturire, amafaranga yagomba kwinjira mu kigega ca leta ntace ashikayo. Iki rero mu bushikiranganji bujejwe igisata c'ubutunzi ngaha mu gihugu c'Uburundi, bakaba bagomba kwijukira ibijanye n'itunga ry'igihugu no gutunganya imigambi yinjiza canke izanira akoyoko abenegihugu n'igihugu muri rusangi. Ivyo nivyo bariko barasaba ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi biboneka ko benshi mu benegihugu, benshi mu banyagihugu babandanya kuvuga ko batariko barabwibonamwo, benshi bakavuga ko ubutegetsi bukwiye gusezererwa. Ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo burakwiye gukugwa, hakaja ko iyindi ntwaro, hakaza intwaro nshasha, intwaro ikorera abarundi bose muri rusangi. Bamwe bakabona ko atawundi agomba gutwara kino gihugu n'umutama Agathon Rwasa. Rwasa niwe bariko baraha kino gihugu ngo akirongore, kuko biboneka ko umugambwe utwaye kino gihugu kuva mu mwaka w'2005 biboneka ko bakoze vyinshi bibi, amabi menshi ageze abarundi aho kumpero, kuko uja ku butegetsi abarundi barawubonamwo urukiza, ariko siko vyaciye bigenda. Umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, biraboneka ko waje ariko ntihagire vyinshi ubandanya uhindura, naho bavuga ko intwaro za kera, intwaro zahahise zagandagura abarundi. Na ba CNDD FDD nabo ivyo bakoze nagahomera bunwa, kuko ngo naho bagishika ku butegetsi vyaboneka ko bashaka gukosora, gukurako amakosa yakozwe n'intwaro za kera, intwaro zahahise, ariko ngo biraboneka ko muri kino gihe nabo bariko barica gusumba intwaro z'akahise, intwaro za kera zatwaye igihugu c'Uburundi. Benshi bakaba basaba ko Agathon Rwasa yoshigwa imbere, akaba umukuru w'igihugu, akaba sebarundi, agatwara kino gihugu c'Uburundi. Biboneka ko uyu mugambwe uri ku butegetsi ukwije imyaka 20 yose batwara igihugu, biboneka ko ataho bagishikanye, ahubwo igihugu carapfuye, ngigisigaye n'ukugihamba. Igihugu c'Uburundi nico gihugu ca nyuma kw'isi mu bihugu bitunze. Mu butunzi igihugu c'Uburundi kirakenye, niyo leta ikenye. Kuri ubu abenegihugu barishwe n'inzara, igitoro carabuze, harabuze amafaranga yo kugurira igitoro. Ivyo vyose ni ibibazo, ingorane zishikira abenegihugu b'u Burundi, ariko abategetsi bari ngaho barorera. N'utubonetse abo bategetsi twose bakiba, bakajana mu mifuko yabo, bagasahura igihugu vyose, bakijanira mu mihana yabo, mu mihana, mu ngo zabo, aho baja gutunga abaryango babo, bakabaho mu buzima bwiza, ubuzima buzimvye. Nyamara abenegihugu bariko baricira isazi mu jisho, ataco gufungura bafise, atagukora ku munwa habe na rimwe, ngo nuronse ukungene akora ku munwa bikaba rimwe ku munsi vyonyene. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza wafyonda subscribe
canke wowe ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru ugafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane turabakunda cane.